How can see the love of God? Gerageje kuvuga ivy'urukundo rwawe imbere y'umudugo munini, uko wampaye agaciro bisumba amajambo. Urukundo rwawe ntandi norubonera, unyitwararika uko bukeye uko bwije, wampaye amahoro ataboneka handi. Ni umenga Burundi indirimbo ziwacu turazishira hasi gatoyi tukagomba kuduziza abandi. Ndatumira abarundi bose mugerageze mukunda indirimbo z'abarundi bagenzi bacu, kandi twumve twoshigikirana. Birateye ubwoba kubona umuntu yo guha link indirimbo hakwiraba ngo bikore ugaca usanga uravyirengagije. Ibyo byose birimwo. Icya kabiri, indoto mfise Imana impezagiye, ndashobora kugira ishuri ry'umuziki. Ndababazwa n'umuntu usanga atari karirimba ibintu bitumbereye cyane, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo ubwenge n'umubiri n'impwemu byose bikoraniye mu guhimbaza Imana. Rero ndumva ko nogira ishuri ry'umuziki na studio nini ya gose. Uri nk'umizi naniwe, urubutuzi ndondera, uri vyose muri vyose. Ndakurondera ko vyose, iyo nyote umara inyota, uri vyose muri vyose. Murakoze cyane. Nshuti namwe bakunzi mudahengeshanya gukurikirana ibiganiro bica kuri Isanamu Media, Isanamu TV. Mudukurikire muciye ku mbuga zacu za Facebook, Instagram, YouTube n'ahandi hose ducisha inkuru. Kaze mu biganiro exclusive interview aho twakiriye umwe mu ba wina wihiganwa naje ndaririmba 4e edition nimba nihenze. Turabaye ikaze muri Isanamu Media. Murakoze cyane. Izina nitwa Olivier Nyishuyimana. Nje nagiriwe amahirwe yo gutabukana iganwa rya naje ndaririmba edition ya 4. Ego kuba tazi neza Olivier ninde urugendo rw'umuziki yarutanguye gute? Bon, kuba tazi Olivier ni jewe nyine mubona hano, umujene muto yigose nakuze ndirimba, ariko kandi nakuriye muri Sunday School mu rushengero gushika ngenda nkura ndirimba nkora gushika n'ubu. Hagera n'igihe ndatangura kuza ndaja mu competition, Imana irabikora, ariko ntivyanyoroheye bwa mbere. Nabanje kuza ndananirwa na jewe, mu nyuma nza ndabandanya gushika haragera igihe naza ndabo wa mbere. Muri Sunday School babigisha gute? Niho waramenyereye umuziki neza? Cyane batwigisha ijambo ry'Imana n'urutonde no kuririmba cyane. Ego baravyigisha navyo nyene. Kuva utanguye uwo mumaze kwandika indirimbo zingana gute? Kuva ntanguye indirimbo mfise zirashikana 10, kuko uko ndavyumviriye ko cyangwa uko binjiye mu nyine bananditse naho zitaba zirasohoka, muga ndafise carnet zirimo nyinshi cyane. Kuri wewe umuziki mu buzima busanzwe, umuziki mu buzima bwawe, instrument, umuziki muri rusange ico siguye muri jewe. Kuri jewe umuziki ni nka vyose kuri jewe, kuko icambere urampa mahoro naho mbabaye ndirimbye gusa bica bihera cyangwa imvirizi indirimbo. Ikindi umuziki jewe apariyo yuko ari guhimbaza Imana, ndongera kandi nkabibonamo yuko arakazi. Turabona abaririmbyi benshi haheze igihe baraheza bagahindura. Turabona uririmba gospel bakaca baja mu bya sekira. Wewe ubwo ubibona gute? Ubwo none uzavuja mu byo guhimba mu by'isi nko kwakunze kubyita? Bon, je nta bintu birebire cyane ndabivuga ko, mugabo ndaza kuvuga ku ma kategori abiri. Cambere ndibaza yuko abari shwa y'umuntu. Icya kabiri naco turasavye cyane abantu mukurikirana imbuga mugerageze cyane mwiteho abaririmbyi gose. Hari igihe bibaza yuko umuririmbyi wa gospel ari uwaho nyene. Umuririmbyi wa gospel bugera finance amafaranga menshi cyane ku bwa live recording gusumba izi ndirimbo za sekira imitahe ijamwo.
ugaca usanga umuririmbyi arigo yarashizemo amamiliyoni aratahemwo iyo ndirimbo yiwe imwe, ugaca usanga indirimbo yiwe iherengaho gusa. Mugabo tukaba tubona wa profile akoze indirimbo imwe iramujabukanya ibihugu iragize iki, ego umwe wese n'igihe ciwe. Mugabo turasavye cyane abarundi kazi, abantu bose bari mu mahanga, mwiteho cyane umuziki wa gospel mu guteza imbere kuko urakomeye cyane kandi nta hantu na hamwe utoshikana umuntu. Ego uyu munsi naho bivuze uko onye turabona umuziki wa gospel urakusigaye ukundwa cyane ku rugero ushobora gusumba na sekere turavye uyu Pastor Lopez n'abandi. Bijya mu bintu bibona gute, biraguha intege yuko utazohava uhindura? Ego birama intege kuko dutanguye kubona umuntu nk'ujya w'umukozi w'Imana atanguye kuza arafata indege, jewe ndi mu usigasha wumva bitazokunda, bizokunda na jewe. Uraje mwihiganwa nanjye ndaririmba nihenze troisième edition, kugira uyandikishe byakujemo gute? Bon, kugira niyandikishe uwigeze kujamwo mugenzi wanje yitwa Riziki yarambwiye yuko bariko barandika bashaka guhiganwa, mbere nabimenye hasigaye nk'imisi mike baheze. Wiyandikisha kuri Facebook, ndiyandikisha na jewe, hama bagaca bafisha abo baselectionné, cyasanga ndiko na jewe. Higanwa riratangura, ndagenda guparticipa mu bandi, quart de finale irahera, ndapasa ndaja muri demi finale, ndapasa gushika turashika no muri finale turabirangiza. Ku nshuro ya mbere ntimwashotse muronka agashimwe, ariko ntibyabaciye intege. Kuba waragarutse bivuze iki mu buzima bwawe usanzwe uri umuntu adacika intege cyane? Bon, kuba naragarutse nihangira umuntu wese yiha mu buzima bwiwe, kandi ntaho ushika agenda ngo ngiye gutora ubwo nyene ata ntambamye zibayeho mu nzira. Jewe kuba muri 3e edition naragarukiye muri finale nkabo wa kane, ntivyari kuca birangirira ngaho gusa, oya ahubwo nacenshiramo ishaka nini yemvuga yuko muri demi finale mundi mwaka plutôt muri 4e edition nzojamwo na je kugira ndabe yuko bigenda neza, kandi Imana yarabikoze ndakora, mbere natanguye kuba wa mbere kuva muri selection gushika no muri finale. Ugeragaje kuraba muri iyo myaka ibiri uhiganwa nani ndaririmba, hari ikintu ubona cyagufashije muri kariyeri yawe? Hari imiryango yoba yugurutse kubera nani ndaririmba? Ego myinshi cyane gose, ari byo mvuga n'ibyo ntaza kuvuga. Icyambere byaranyuguriye imbibe kumenyana n'abantu benshi cyane kandi twite ko badukuriye mu muziki. Icya kabiri byaramfashije kuza ndaronka ama marché amwe akenera umuririmbyi muri studio, bivanye n'ingene baba barambonye muri competition, ugasanga ndaronse akantu gatoyi kamfasha ku myaka mfise. Icya gatatu byarashoboye kumfasha mu kumenyana n'abandi bantu bakuze gose mu muziki, bikanyorohera ingene ndabashikira ntiriwe ndasaba ama audience n'imibonano miremire gose. N'ikihe kintu wabonye cyangwa kabijya ihiganwa ndaririmba ryo baritandukanye n'andi mahiganwa? Ego ico ni kinini ya gose. Icyambere nabonye bari strict, icya kabiri ibintu vyabo bibera ku mugaragaro, ntibabihishahisha ngo tubone nakarashoboye kuva mu ntango ngo turamubonye aravuyemo gushika ku kanyuma, oya bari strict kweri, kandi amanota yabo bayatangira ku mugaragaro. Ikindi naco barakorera no kuri public, bagahuza ugaca usanga ivyo jiri yatoye n'ivyo public iri kiratanga birasa. Twaramenyereye tubona ama competition menshi babashikara imbere bakababaza ati mubona wa mbere ari inde, ugasanga bavuze ibiri contre n'ivyo jiri yumviriyeko, ariko kenshi muri nani ndaririmba ivyo dusanga jiri yatoye n'ivyo na public yumvira kirasemerera. Rero ivyo byose turabibashimira. Kubyerekeye naho akanovera kabaririmbyi mu byo kwandika, ari cyo wabonye muri nani ndaririmba bitandukanye? Ego cyane cyane kuri jiri batuzanira baba bashoboye, harimo abantu bazi umuziki gose, harimo amakategori atandukanye, harimo aba rapper, abanditsi, abaririmbyi baririmba amastile yose, ivyo byose birimo kuko mu byo bagukosora. Ikindi kintu banashima kirenze ko nuko mu gutangura ihiganwa muri indirimbo ziwanyu mwiyandikiye mwenyene, ni kuvuga barakubwira ibinye ntibikenewe, gabanya ibizozo biwabigize uko ibizozo wabigize uko kugira uzoshobore kwa avance imbere. Ivyo byose birimo mu bintu vyiza. Inyuma ihiganwa ndaririmba twarabonye musohora indirimbo yitwa Love of God, The Love of God. Indirimbo
byagenze gute kugira mwimvire kuyandika ubwo ntimwari musanzwe muyifise ahantu mwarayibitse byagenze gute? Bon, indirimbo muzo nari narapanze yuko ntegezwa gukora, hari zo ndiko ndakora mu ma studio zibitse nk'amabluyo zizokorerwa live recording igihe nicagira tuzobibamenyesha. Mugabo kandi yo The Love of God yari ikenewe cyane gose, nivyo zatumye ndayikora gose kandi nzambona irakunzwe mu misi mike gose. Indirimbo ikiraronka ama-views turamaze kubona yamaze kwiza ma 2000 igihumbi mu misi ine. Wavyakiriye gute rya mbere ugisohora umuziki ata abantu benshi barakumenya? Bon, mbeje naratangaye, nari nzi yuko ngira ngo ninayisohora hazohera twama tubona abantu bazwi gose kandi baririmba neza cyane, tukabona indirimbo zabo haheze n'amezi 5 bari kuri 80 views, bari kuri 100 views. Ibyo byose mugana ubwo katari nguvu zanje, ari ubuntu bw'Imana gusa butuma bikunda cyane. Isanga bimeze uko kandi uko imisi ihera gatera ko kaguka gose kandi izeye yuko imbere ari heza cyane. Inyuma ya The Love of God hari ibindi bikorwa wimirije gutanga? Inyuma ya The Love of God atari ibikorwa ndimo byo kubandanya muri studio, izi ndirimbo zindi ngomba gukorera live recording ari zine, nibaza yuko tworindira gatoyi. Ubu nyene higanwa ndaririmba ritunganye na Isanamu Media byaragiye hamwe n'irindi higano gitwa Yangabire ritunganwa na Yaga. Uri mu higanwa waramaze kurengana amajonjora ya mbere muri demi finale. Higanwa Next Star iryo Yangabire nandi ndaririmba byabyaye Next Star, uribona gifashe gute? Uri mu bahiganwa uriko witegura gute? Bimeze gute? Bon, ku ruhande rwanje ni kujya nyine umwe wese bivanye n'ubushobozi bwiwe yiyungunganya no mu gutegura ibikwiriye n'uko angana. Jewe ku ruhande rwanje n'ukuri nditeguye ko nshoboye kose kandi ndizera yuko bizogenda neza. Mbere uko bizoba kose nzobishima, ariko aho ngeza jewe ndabona yuko ari sawa, hasigaye rero ko Imana nayo dushoboza. Uzo hari nguvu nyinshi uri kurakoresha zo muri nane ndaririmba? Nanje ndaririmba nibaza yuko ibifisemo uruhara mu guteza imbere ugwaruka no mu gutera intego ugwaruka. Mugabo ndazi yuko nabo kuba bariyumviriye gushiramo imitahe yabo bagahuzana bajya abandi bantu, nibaza yuko bizogenda neza cyane no ku zindi ngabire zirimo indani, kandi ndazi yuko bizodufasha gutera imbere no kubari inyuma bose bavyigireho. Turabona ama-prix ari hejuru $15,000. Nibiki ubona ibyashikuko yatwara uzocukorera ko hari abatwara amahera bakaca bagenda bagurikirana naka nizihe ndoto ufise amworonka ajya amahera? Bon, ndavuga ibintu bine canke bitatu nyamukuru kuri jewe sero na jewe nyene nka jewe. Icambere ndazi twese turasenga kandi turabakirisu, turakeneye gushimira Imana gutanga ikigira 10 mu rushengero. Icya kabiri nk'ubu Imana ibikoze bigaherana n'uko 9 urumva nk'umuntu arategura indirimbo muri studio bisaba uburyo bwinshi cyane. En plus live recording ntibavuza ajya ama-beat, bakoresha umuziki nyawo, ni kuvuga bari band y'abamizisiye batandatu umwe wese. Nukuri uburyo ni bwinshi cyane, tumuriha amahera menshi gose. Yumvire rero gukoresha abantu batandatu, ndiko ndiyumvira yuko Imana ibikoze nka pasa mwayo mafaranga byonyorohera gusumba uko nariko ndabikora ubunye mu gushiramo amafinance mu kurihira za déplacement wa musicien no mu kubaronderera akaji kabo bariko barakora no mu kwagura imbibe cyane n'ama platform mu gupostinga no kupromoting ibikorwa byanje. Ivyo birimwe mu byo nokora. Ikindi cya gatatu ndumva yuko noshobora hari akantu sanzwe nkora mwibanga kaka association ndimwo gafasha abatishoboye mfuvye n'abafakazi. Ndumva ko hari ikindi kintu gitoye noshobora kongeramwo. Icya kane ndumva kandi yuko noshobora kucarongereza ko ndiha ivyuma bike ivyiza vyonkorera amashusho meza no byotuma indirimbo zanje zisa neza kurusha. Ego two turarangiza ikiganiro. Hari indoto ufise mu bijanye n'umuziki wa gospel mu Burundi wifuza gushikako?
Bon, indoto mfise si imwe kandi si zibiri muga ndavuga mu ncamake. Icambere ndafise indoto yo kubona umuziki w'u Burundi uterugwa cyane gusumba ibindi bintu vyose, kuko umengo Burundi indirimbo ziwacu turazishira hasi gatoyi tukagomba kuduziza abandi. Ndatumira abarundi bose mugerageze mukunda indirimbo z'abarundi bagenzi bacu kandi twumve twoshigikirana. Birateye ubwoba kubona umuntu yo guha link indirimbo hakwiraba ngo bikore ugaca usanga uravyirengagije. Ibyo byose birimwo. Icya kabiri indoto mfise Imana impezagiye ndashobora kugira ishure ry'umuziki. Ndababazwa n'umuntu usanga atari karirimba ibintu bitumbereye cyane, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo ubwenge n'umubiri n'impwemu byose bikoraniye mu guhimbaza Imana. Rero ndumva ko nogira ishure ry'umuziki na studio nini ya boss Imana ibikoze. Kugira turangize ikiganiro neza, urashobora kuturirimbira ukatwinjiza muri mpwemu kugira abatazi ijwi rya Olivier bashobore kuryumviriza neza muri kino kiganiro. Turashobora kuririmbana twese. Uri nk'umeze naniwe, uri ubutunzi ndondera, uri vyose muri vyose. Ndakurondera ko vyose, iyo nyote umara inyota, uri vyose muri vyose. Murakoze cyane. Twongere kandi gatonya tuzahereza akantu gato. Yesu mwagazi w'intama, izina ryawe rirabereye. Yesu mwagazi w'intama, izina ryawe rirabereye. Murakoze. Turabandanya. Ndashobora gucisha ko imwe mu ndirimbo zanje akantu gato yigose ubwe kuri YouTube wandika Olivier Nyishuyimana ugaca uyibona. Indirimbo yanje yitwa The Love of God. How can see the love of God, gerageje kuvuga ivy'urukundo rwawe imbere y'umudugo munini, uko wampaye agaciro bisumba amajambo. Urukundo rwawe ntandi norubonera, unyitwararika uko bukeye uko bwije, wampaye amahoro ataboneka ahandi. Ni wewe rukundo rwanje, niwe nungurera ivyanje, ni wewe rukundo, niwe vyirato vyanje. Murakoze cyane. Yes. Tubashimire cyane. Murakoze cyane namwebwe kutwiyumvirako. Twongere tubipfuriza amahirwe mwigana Next Star. Merci. Kuri wa gatandatu. Yego. Yego.